Reka nsubire ndaguhe ikaze ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndasubiye kuguha mwiriwe nshuti munywanyi wacu. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza aya makuru herereye irya nino ku bigane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi. Aka kanya reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora kaniko karyo ndagusoma muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona ari akazugira nonyene upyondeko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aya ni amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka zina muntu tukabashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Kuri ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi biriko mu nyuma zoko mukuru w'igihugu nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya yoba ari mu kaga nyuma y'ibintu bikomeye cyane. General Alengiyome Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi iki gitondo kuri iri gerekerezo isanamu iteye ubwoba yibonekeje ku rubibe aho General Alengiyome Bunyoni yagaragaye nyuma yuko yarahejeje kujabuka urubibe. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira biravugwa ko ibihangange biri mu gihugu c'Uburundi vyo vyahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko General Prime Niyongabo atari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru akomeye cyane ko kwigerekerezo ryejo haheze ariho General Prime Niyongabo yari yagiye gutegura ikibanza General Alengiyome Bunyoni azoca aruhukiramo. Hari amakuru akomeye cyane yaje kudushikira kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko uyu General Alengiyome Bunyoni mwarumvirije ko hari umugambi wo kumugandagurira mu ibohero, none ibihangange birateye ubwoba aka kanya bifashe ingingo ikomeye cyane turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. General Alengiyome Bunyoni yoba yatorokeshejwe yambitswe mask nk'uko bitangazwa n'umwe mu bari begereye nga. Hari amakuru akomeye cyane avuga ko iki gitondo ibintu vyabejeje gukomera cyane aho abasoda n'abapolisi bari ku rubibe bahejeje gukaza umutekano, ariko amakuru dufise nuko General Alengiyome Bunyoni yaciye aburwa irengero nyuma yuko yibonekeje muri ivyo bikorwa. Hari abasirikare bashika batatu batabwa mu mvuto nyuma y'amatohoza biriko biravugwa ko ibintu vyabejeje gukomera cyane ku rubibe. Biravugwa ko amakuru dufise ari uko ibintu vyo bigiye kuba bibi cyane. General Alengiyome Bunyoni mwarumvirije ko yari yateguye kugandagura umukuru w'igihugu mu misi yaheze nk'uko parike yemwagirije n'ibindi vyaha bitandukanye. Mwarumvirije umugambi wo gutembagaza ubutegetsi n'ibindi bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. General Alengiyome Bunyoni biravugwa ko Inkuru nziza ari we yoba yinyigije nyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gukura uwaza ari umushikiranganje wa mbere mu iborero rikuru rya Gitega. Amakuru akomeye cyane nk'uko muri iri joro ibintu vyahejeje gukomera cyane uko bahora bamujana mu nyubako yegereye ibohero mu buryo bw'ibanga. Kuri ubu ngubu bamujanye ariko ntiyagarukanwa mu ibohero. Nibwo amakuru yahanahanwaga ubuhinga ngurukana bumenyi butandukanye kuba ku micungararo y'iborero rikuru rya Gitega. Amakuru yaciye abashikira biravugwa ko ibintu vyahejeje gukomera cyane nyuma yuko mu bamujanye habonetsemwo ubugambanyi aho General Prime Niyongabo yoba yarishuye amahera atagira ingano kugira ngo General Bunyoni ntasubizwe mu ibohero rya Gitega. Murazi ko yakurwaga mu ibohero isaha z'ijoro mu gihe c'amasaha ashika abiri, none yoba yajanywe kuzihemvo. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira Bunyoni yasohorwaga ibohero muri iryo joro ku mvo z'ibintu bitandukanye, kuko murazi ko hari amakonfrefor yariko arapfunguzwa ibikumu vyiwe n'imboni z'ijisho ryiwe. Bikaba bivugwa ko General Bunyoni yajanywe kuri izo dosiye, ariko abasirikare barungitswe na General Prime Niyongabo baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo gutorokesha General Alengiyome Bunyoni. Nayo Inkuru nziza nawe afatanyije n'ibihangange nawe yoba ari muri uyu mugambi ukomeye cyane uhejeje kudushikira. Bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu Bunyoni iyo bagiye kwerekana aho ya nyubako y'agaciro yubakishije inzahabu y'umuhisi Petero Nkurunziza yari yarubatswe mu mafaranga yasumwe abene igihugu. Kuri ubu vyo bihejeje gukomera cyane. Bikaba mu nyuma z'uko inyubako yarizwi n'umukuru w'igihugu nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye n'uyu General Alengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Ibintu vyabejeje gukomera cyane nyuma yuko ubutegetsi bwa Gitega bwo bwoba bugiye gusambuka ku rubibe. Ibintu vyo bihejeje
gukomera cyane ubwo amasoko yacu yegereye ngaha. Ibintu biravugwa ko ibintu byabihejeje gukomera cyane nyuma y'uko igipolisi n'igisoda bahora bacungera ku ikambi icungera umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya bimanuwe ku rubibe. Hari amakuru dufise akomeye cyane ku bijanye n'ibiriko biraba mu gihugu cacu Burundi, turibuze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane abayejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atahu wagiye nyuma y'uko ibi vyose bihejeje gukorwa mu gihugu c'u Burundi mwibanga ntangere. General Bunyoni yoba yerekeje he nyuma y'uko ku munsi w'ejo haheze mwarumvirije ko General Prime Niyongabo yafashe urugendo yerekeza mu makungu ariko atawamenye ikibanza agiyemwo, ariko amasoko yacu yemeza ko kurungu General Prime Niyongabo yoba yari yagiye gutegurira General Arengiyome Bunyoni ikibanza ajanamwo. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko muri amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ibohero rya Gitega ryoba rigiye gusambuka nyuma y'uko umukuru w'igihugu aka kanya amanuye abasoda biwe nyuma y'uko aba ku micungararo y'iryo bohero bahejeje gutangaza ibintu bikomeye cyane nyuma y'inkuru y'umubabaro ibashikiye. Hari ibintu bikomeye cyane mwarumvirije ko ryari itegeko ry'umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko isaha z'ijoro General Bunyoni asohorwa akaja kwerekana aho yoba yarashize inzahabu n'ibindi bitandukanye nyuma y'uko yari yaranse gutanga ikode ifungura amakomfort atandukanye mu nyubako ziwe. Ivyo vyose rero turabigaruka ko muri amakuru akomeye cyane aje kudushikira. Ni gute amafaranga yari yugariwe kw'ikonti za Bunyoni aka kanya biravugwa ko hari miliyoni 34 zikuwe ku makonti yiwe, kandi murazi ko amakonti ya General Arengiyome Bunyoni yari yugawe nyuma y'uko atabwa mu mvuta. Vyose rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri we wajeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akandi ko karyonda gusoma no kumusira iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazijyana aho genda pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu. Reka amakuru yacu tuyabandanirize we yavugwa nga mu gihugu cacu Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka kuri iyi dosiye ya General Arengiyome Bunyoni yahejeje gukura umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu byo ajejwe. Biravugwa ko ibi vyose General Bunyoni nashira ahagaragara amabanga y'umukuru w'igihugu. Ndabibutse ko General Bunyoni niwe azi amabanga y'umukuru w'igihugu na cane ko bahora bakorana mu burongozi bw'igihugu c'u Burundi. Vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane abajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Reka amakuru yacu tuyatangurire kuyandi avurwa mu gihugu c'u Burundi. Umuhari wa M23 muri Kongo woba wejeje gufata mpira abasirikari b'u Burundi nyuma y'uko abandi ibiziga vyabo vyatahukanywe. Abasoda bo nyene bariko barabaza ibibazo vyinshi ariko abatwara bakabura inyishu. Imiryango y'ababuze abayo nabo nyene irabandanya gutwera kandi igaterwa ubwoba ngo ntibabaze vyinshi. Igitigiri c'abasoda bafashwe mpiri na M23 naco kirabandanya kongerekanya mu gihe leta yigumira mu gacerere. Baja muri RDC biteze kurungikwa muri Somalia. Muri kino gihe hitezwe ibikorwa bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Hari ikibazwa cyane ko kuri ubu ngubu M23 ni gute itariko yica abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri. Ibi biragaragaza ko umuhari wa M23 we atari inkozi y'ikibi nka leta y'u Burundi nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politike n'umwe mu basoda b'u Burundi ko yabandanije adushikiriza. Biravugwa ko umuhari wa M23 uriko ufashe neza abasirikare b'u Burundi yafashe mpiri. Leta y'u Burundi ariko ataco iriko irashikiriza canke ngo itange umuco ku vyerekeranye n'abo basirikare, aho iri guca ihakana ko ari abasirikare bayo. Turaza kugaruka ku bijanye n'uburyo leta y'u Burundi yahinduye imikorere yo kurungika abasirikare mu kurwana n'umuhari wa M23. Turaza kubashitsa ko kandi n'amakuru avuga ko abo basirikare b'u Burundi baba bagiye gutangura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi nyuma y'uko binumiye igihe kirekire. Bagumye mu gacerere banga gutangaza ibijanye n'uko boba bashigikiye General Prime Niyongabo, ariko nyuma y'ibikorwa biriko birakorwa n'umukuru w'igihugu ibintu vyabihejeje gukomera cyane. Biravugwa ko muri kino gihe hitezwe ibikorwa vyo kurungika abasoda muri Somalia bizorangira mu mwaka uza.
igisoda kiriko kirakora intonde z'abasoda barenganijwe ugasanga ntibigeze baja muri Somalia canke bagiyeyo gake cane. Abasoda barenganijwe gutyo bagizwe ahanini n'abasoda bavuye mu gisoda ca kera, bene abasirikare binjiye mu gisoda muri iyi myaka ya vuba. Buri basoda bavuga ko ibintu bihejeje kubabangamira cane. Muri abo ba vuba harimwo bake bake barungitswe muri Somalia, ariko bivugwa ko vyabayemwo nkunzi. Muri kino gihe muri Somalia harungikwayo abasoda bavuye mu kugwana muri RDC. Somalia niyo mpembo y'abasoda b'u Burundi. Niba umusirikare arungitswe muri FRDC akaja kurwana n'umuhari wa M23 biba bisiguye ko ariyo mpembo yiwe ko azoca agaruka mu Burundi akarungikwa muri Somalia. Ariko kuri ubu muri Somalia bigiye guhera. Hano muca mutahura impamvu abasoda bariko barapfira mu ngwano ya M23 bagizwe n'abasore bakiri bato cane binjiye mu gisoda mu mwaka wa 2017 na 2018. Abo basore ntibari bwigere baja muri Somalia. Intambara yo muri Kongo bayibona nk'akaryango baronse kugira ngo nabo barabe ko kwisononera bagiye muri Somalia. Uyundi murwi uboneka mu bariko barapfira mu ngwano ya M23 n'abasirikare bakuze bafise ipeti rya Caporal Chef basigaje imyaka 2 canke 3 ngo barangize imyaka y'igisirikare. Benshi muri abo bahoze mu gisirikare ca kera ca FNL bagiye bararenganywa haheze kuja muri Somalia. Bagenzi babo bahoze muri FDD basanga baragiye muri Somalia 4 canke 5, ariko abo basirikare bo bagiyeyo 1 canke 2. Igisoda cahisemwo kubasezera kibahaye akaryo ko hanyuma ko kuja muri Somalia, kibarungika muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kurwana n'umuhari wa M23 mu gihe leta y'u Burundi yo iriko irinjiza amafaranga y'agaciro. Ikibazo nuko bategerezwa kubanza kuja mu ntambara ya M23 muri Kongo kugira ngo barungikwe muri Somalia. Ibibazo vy'abasoda ntivyishyurwa. Nk'uko twabihahayiwe n'isoko ryacu mu gisirikare, abasoda bajanywe mu ntambara ya M23 barababaza cane ibibazo bitandukanye kandi vyinshi bakabura inyishu. Umusirikari yagize ati burya mbere yo kuja kurwana abasoda barakora inama ibategura maze bakabaza ibibazo vyose bafise. Abasoda bari igoma baherutse kugira inama n'uwatwara ingabo z'u Burundi muri Tafoko, no kuvuga ingabo z'u Burundi zambikwa umwambaro wa RDC zikaja kurwana n'umuhari wa M23. Baramubajije ikibazo c'abakomerekera ku rugamba, ic'abapfira ku rugamba, ingene imiryango yabo izofashwa, ikimpembo yabo n'icitumbero y'ingwano barimo. Kuri ivyo bibazo vyose umukuru w'ingabo z'u Burundi zambara umwambaro wa FRDC yishuye ko bimurengeye. Abasirikare barumiwe cane. Ubu dufise abasoda baja kugwana batazi impamvu bariko baragwana. Umusoda biramugora rwose kugwana atazi ico agwanira. Umusoda cakora ibishoboka vyose kugira ngo yirinde gukomereka no gupfira ku rugamba kubera atabona ico yoba atangiye amaraso yiwe. Abasoda barabaza n'ivya bagenzi babo bafashwe na mpire na M23 ariko nta nyishu baronka. Abasoda ntibaratahura kandi ingene bambikwa umwambaro w'ikindi gihugu n'ibendera rya RDC. Leta iriko iragerageza gukorera ku bibazo dushira ahabona kuri ino mbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Leta yoba yatanguye kumviriza amakuru dutangaza kuri iyi mbonesha kuri yacu ya Burundi News TV. Kuva tuvuze ingene abasoda Burundi bariko bapfa bambaye umwambaro wa RDC ubu baja ku rugamba batwaye imyambaro 2. Iyo ni tekinike yatahuwe n'abahinga mu vyerekeranye n'igisoda. Umusoda yaturungikiye amakuru akomeye cyane ko kuri ubu ngubu abasoda bariko baraja ku rugamba bariko baratwara imyambaro 2, umwambaro w'igisirikare c'u Burundi n'umwambaro w'igisirikare ca FRDC. Ubu Burundi n'uwa RDC, umusirikare aja kurwana yambaye umwambaro wa Kongo ariko iyo apfuye baca bamwambika umwambaro w'u Burundi gutyo agatahanwa ari umusoda w'u Burundi. Ikindi bahinduye baravye ivyo tumaze imisi dushira kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV nibijanye n'ingene baja ku rugamba bari kumwe n'insoresore bita wazalendo. Ibi vyarateye ingorane zikomeye bituma abasoda bacu basiga ubuzima ku bwinshi kubera wazalendo ica ibatana urugamba.
ubu hafashwe ingingo bamwe bamwe bose babaha agace bisangiza kandi iyo bagiye ku rugamba. Aha twobibutsa ko ingabo z'u Burundi zirungikwa kurwana n'umuhari wa M23 ziriko zirongerezwa cane. Uburundi bugeze ku mabatayo ashika 4 arungitswe guhangana n'umuhari wa M23. Imiryango y'abasoda ntironka inyishu. Hari imiryango myinshi yumvise ko ababo bapfuye ariko itabwirwa ko iyo ibiziga vyabo biri. Imiryango itari mikeyi iguma itwandikira ngo tubabarize ivyo biziga aho vyoba biherereye. Igisirikare c'u Burundi kibandanya kwiga ingene kinyegeza ko hari abasoda benshi bariko barahambwa mu gihugu c'u Burundi, kikarondera cane ko imiryango y'ababuze itohura ngo ivugane kugira ngo ihuze ivyiyumviro. Uburundi nanone kuri ubu bintu vyabihejeje gukomera cane. Ubundi iyo umusirikare apfuye igisirikare kirarungika intumwa ishikira umuryango wiwe ikawumenyesha ivyabaye, ikawutegura mu bijanye no gushingura uwabo. Ku basoda bapfira muri Kongo vyarahindutse cane. Hari udukete turungikwa n'abajejwe intwaro ngo babwire imiryango. Gutyo imiryango ntironka uwo ibaza uko vyagenze. Bamwe ntibaronka uwo babaza ikiziga iyo kiri. Ubundi buhinga nibwo guha ibiziga imiryango imwe imwe ikimenya ko ija guhamba uwabo. Gutyo nta ntwazangabo iza ku maziko ngo ibazwe ibibazo bitandukanye. Nta n'icubahiro umusirikare w'u Burundi agihabwa mu kumushingura. Ahabwa kumushingura kuri ubu ngubu ibintu biba bihejeje gukomera cane, ni akamaramaza mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Turababaje cane n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi baba batanguje imigomuko nyuma y'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ibitigiri vy'abasirikare bafashwe mpiri na M23 bibandanya kongerekana. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi uri kumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo ryanyu ya Burundi News TV. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora akaniko karyo. Reka nkuko twebabwiye mu finyo tubandaniza amakuru akomeye cane ido nido ubijanye n'umugambi ukomeye cane wumvikanye kuri iki gitondo ko General Bunyoni yagaragaye inyuma y'urubibe, inyuma y'amakuru akomeye cane yeje kudushikira yuko General Prime Niyongabo na Keri Nkurunziza umuhungu Muhisi Petro Nkurunziza ari bo babinyegeje inyuma y'uwo mugambi, nyuma yuko batahuye amakuru akomeye cane yuko ari inyubako ikomeye cane y'inzahabu yoba ifiswe na General Bunyoni nkuko yahora asohorwa mu isaha z'ijoro akaja kwakwa imikode itandukanye yo gupfungura amakontreforo atandukanye nkuko vyashikirijwe n'umwe mu basirikare bahora bacungera iborero rikuru rya Gitega. Kuri ubu ngo abasirikare bashika indwi nibo batawe mu mvuto aka kanya bahora bacungera iryo borero. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu abaje kudushikira vyose ido nido.